Boy ku murongo wa telefone kumbure tumuronse turaza kuganira nawe kugira ngo n'abakunzi y'umuziki w'Urundi bashobore kumwumva. Gusto twamaze ku murongo Hassan ku murongo wa telefone. Gusto umeze neza? Jenny Bonda Shimani More. Karibu sana muri Hit Connection, ndamukirize bagenzanje Hassan hamwe na DJ Israel. Asante sana ndabaramukije ya Pro Team Hit Connection, nongere ndamutse nawe ko baradukurikirana bose. Yes, impamvu itumye tuguhamagara bwa mbere no kugukeza ku bikorwa vyiza muri kino gihe uri kurakora ndetse wamye ukora. Turaza no gufata umwanya tugaruke kubizanye na Urusama Vibes, twamaze kubona afishe yasohotse yuko uzobo hari mu giteramo, ariko turaza no kugaruka ku giteramo wategezwa gukora mu ndwi heze mu gihugu c'Ububirigi, aho ndetse abantu benshi bifuze kumenya nyuma yo gusiba mu Bubirigi Gustave Vugiki, benshi barifuza kumenya vyagenze gute kugira ngo umwe aronke visa uwundi abure visa, bakwisuye ryari yuko wabuze, ariko kandi nigiki wovuga kuri mugenzi wawe uravye performance yakoze mu gihugu c'Ububirigi? Reka duhere ngaho Gusto. Bon, cyambere na mbere no shima kuko deja ivyarimwe biko bigenda neza, concert abantu barayitabiriye ku bwinshi ari benshi, niteka ku migwi Love Music, niteka kuri Jeo, niteka kuri Fernando. Ariko icyo novuga nuko abenshi bagiye bazana amapolemike bavuga ibi na biriya, ariko nibaza yuko visa abamaze kuzisaba barabizi, visa si ikintu cyoroshe kuronka. Ego nibaza yuko nta kosa kuri twebwe nka Love Music byahabaye cyangwa abateguye igiteramo, ariko nibaza yuko visa ntiyashoboye kuboneka kuri twese, ariko iciza nuko yashoboye kuboneka kumwe kugira ngo ashobore guserukira umugwi Love Music. Ego hari benshi bavuze bati bigenda gute kugira ngo abantu badepoza amadokima amwe ariko umwaronke uwundi abure? Mbega mwese mwadepoje amadokima amwe canke vyari bimeze gute? Ego twese twadepoje amadoshe amwe, ariko harabaye akabazo gatoya muri ambassade kubera ko baratevye kutwishura. Deja na Fernando yagiye kumenya ko yaronse visa hasigaye presque 3 jours kugira ngo show ibe. Umva twese twari muri dilemma, like twabona nka umengo ahubwo zirashobora no kutaboneka. Nibaza yuko nico kibazo cyahabaye kuko nanje ho course nari gushobora kuyikoresha kubera ko iminsi deja yari igiye. Ego mbega wahoze ari manager wanyu canke ndavuga Don Bright ntabwo yabishizemo uruhara? Oya na ruhara na ruto yabishisemwo, no ndamubeshye kabisa, na ruhara na ruto yabishisemwo. Nibaza yuko novuga n'amachance make ko yahabaye kugira ngo twese turonka amaviza twese, ariko icyo nshima cyane nuko vyagenze neza, uwaserutse yaserukiye umugwi kandi vyagenze neza. Hambavu y'indirimbo musanzwe mufise mwaririmbanye na mugenzi wawe Fernando, ariko Fernando hariya mu gihugu c'Ububirigi yararirimba indirimbo yitwa Elena, abantu bararyoherwa, yarasabye abantu yuko bokwatsa amatoroshi ku bwa Gusto, abantu barabikora. Warabonye ama video, warasoboye kubibona, wavyakiriye gute, ariko vyakweretse iki? Bon, byanyeretse urukundo kuko jewe ndibuka maze kwanusa yuko ntazoshobora kuja mu Bubirigi, n'abakunzi benshi banyandikiye inbox bambira ati nta kamaro kahari ko kujayo, ntituzojayo, ariko nabatumiriye bose ndababwira ati mutegerezwa kuhashika kuko ni We Love Music zo biri ngaho, ntabwo ari Fernando, ntabwo ari Gusto, ni We Love Music ari izo biri ngaho kandi vyagenze neza. Hama novuga n'urukundo banyeretse kandi byaranshimishije cyane, byaranyeretse yuko ndi kumwe nabo. Indirimbo za We Love Music barazirimbye nka zose, indirimbo zanje baraziririmba, so nubwo ndahari mu buryo bwa presence physique narabonye ko nari kumwe nabo. Ego hari abatuandikiye ku munsi wa mbere batubaza kino kibazo ngo tuzokibabarize tukikubaze. Ego iterambere rya Fernando ndavuga kugenda hanze canke gukora indirimbo nka Bellissima ikaronka ama views menshi igakundwa cyane, ku bwa mugenzi we Melanin Boy abivuga kwiki, bivuze kwiki? Mbega ntibiheza bikamublessa? Oya
je nibaza yuko nico nguma mvuga biboneka yuko umugwi wareze neza kandi novuga indirimbo ku artiste harabamwe amachance ugakora indirimbo n'umunsi kaba explosive abantu bose bakayikunda cyane ngejo naho ushobora gukora indirimbo ntice kuri rwa rugero ariko novuga yuko niteka ku mugwi Love Music kuko ahaja hose naho abari karakoresha iyo ndirimbo bamubonye babona mu mugwi rero nibaza yuko je ku ruhande rwanje ndanezererwa iterambere rya mugenza kuko bavuga ngo iyo unezererwa iterambere ry'undi muntu nawe nta kibuzo udatera imbere yego hari amakuru yasohotse amakuru atameze neza kuri bamwe mu bantu bakoresha imbuga aho banditse amajambo atabereye kuri mugenza we Fernando ndetse ku munsi w'ejo Fernando akaba yasavye ati ndabasavye Gusto muzomucishe ku murongo kugira ngo abantu bumve yuko atakibazo dufitaniye abanditse ayo majambo babwira iki ariko kandi wobwira iki umuntu no munsi yibaza yuko Fernando yakoze ibisohoka byose kugira ngo Gusto ntagende. Oya vraiment nico nagomba mushikirize abariko baratwumviriza Fernando nta ruhara na bitoya bifisemwo nibaza yuko nkuko nabivuze nta ruhara ku mugwi Love Music twabigize kugira ngo nshobore kuronka visa twese canke abateguye igiteramo ico noshikiriza nuko byose bitagenze neza ko twari tuvyifuza byapfiye muri ambassade ariko nibaza yuko Fernando naye maze imisi mbona amapost bamuposta ko niki bikambesha cyane bikambabaza kubera ko uko biri kose biratwafecta iyo umuntu ariko arazana ama commentaire ari negatif mu bintu tazi je nibaza yuko Fernando n'umunyinoso nta kintu na kimwe no kugira ngo ashobore guseruka nanje naramuhaye green light ndambira genda ukore kumbura ico zoronka umugwi Love Music urashobora kugira icuronse ko naco ntivyari kuba vyiza ko igiteramo gisiba ngo dusibe twese ego no musi niwe ejo ni jewe ejo n'undi ego. Yes, reka tugusimire ariko tunagaruke kuri kino giteramo mugiye kugaragaramo ku munsi wa gatanu hariya muri arena ni Urusama Vibes. Witeguye gute ku ruhande rwawe ariko kandi abakunzi b'umuziki w'Uburundi babwira iki kugira ngo ku munsi wa gatanu basidukane n'iyonka? Cyambere na mbere no batumirira kuza gusidukana n'iyonka kuza ku bwinshi gushigikira cyane kupa magaba n'umugwi uzifatamwe neza ndangakaranga ngaha mu Burundi twese tuzi ukora ibikora inka je ku ruhande rwanje nditeguye neza cyane kuryohera abakunzi banje kuryohera abakunzi b'umuziki w'u Burundi nkuko twama tubikora ego bazoza ari benshi sinovuga byinshi cyane ariko nibaza yuko ama surprise cyangwa kemanyi ariko umunsi wa gatanu mu kibanza cha arena ego. Asante sana tugusimire cyane Gusto ko wemeye gufata umwanya wawe ukemera kuganira natwe. Murakoze cyane ya mikro tabushimire cyane Israel. Asante. Yitwa n'cyane yose nongere nshimira ariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Big time. Abuza amajambo meza kandi yinkora mutima nibaza yuko umuntu wese aratwumviriza yasoboye kumwumva mugenzi wacu Gusto ego aho yari ku murongo wa telefone aganira nawe. Ndaryohewe sana ndaryohewe cyane Gusto avuza amajambo vraiment meza kandi yinkora mutima amajambo ebana aryoshe kabisa kuri mugenzi wiwe eka ibibazo bitari bike vyabajijwe kubw'abakunzi b'umuziki wo mu Burundi kubw'abakunzi ba We Love Music mwumvise yuko atanze umuco mwumvise yuko ali n'umutipe ali humble yaciye bugufi n'umutipe vraiment kiya kinavuze ati burya yajugize ishari kuri mugenzi wawe nigakutera imbere ati ejo ni Fernando ejo urashaka kuba jewe ejo urashaka kuba undi ati igihe c'Imana kigeze Imana yakuramise kwibiganza muta ikugurura nukuri ko Imana nta muntu ashobora kugarasa shake bakuvuge kwiki shake bagira iki ba ebana nico nako ndavuga ati ba focusinge ku kazi kabo nibakurikira ibintu by'amajambo kuko abantu si beza ariko ndibaza ko na babandi bahora bandika ku marezo sosio ayo bishakiye bose ndibaza ko ubu bararonsa umuco ndetse n'abafana ba Fernando abafana ba Milan Boy ndibaza ko bashoboye kumva byinshi cyane ati nta ruhara na rumwe nagize kubwo kubura ati nta ruhara Fernando na rumwe yagize kubwo kubura visa kuko twari deporeje hamwe
ni vya bindi nyene vy'amachance abamenyereye gukora ibintu vya visa barabizi urashaka kudepoza muri famille ugasanga abana babiri barasiga ico mutazi sina Fernando yideporeje yasabiye undi rendezvous siwe yisabiye rendezvous Gustoni nawe yamusabiye rendezvous nibaza kwero rya munsi nyararino Mva ko biryosha oya ni gusa bino bintu nuko vyagiyemo induru nyinshi cyane kuvyerekeye abakoresha kuri rezo sosiyo niyo bace baja kuri rezo sosiyo babanyandikira ivyo bishakiye abafana nabone batangwa kuvyakira ukundi ariko urumva ko kuri Gusto bakubwira nukuri twe tubanye neza cyane kandi urabona ko n'igihe ngo yashika hanze twaguma tuganira gushika no saha no baraganira uribuka mi pro ku munsi weje gushika aho atubwira ati Fernando yavuga ati nubu nitwari bwaronka umuco kumva ko Gusto azoririmba amagaba ku munsi wa gatanu nako arashe kubwira ati harakadiri yaronse nino saha ko turavugana nabo urumva rero ati gushika no saha nahagiye gusiga amasezerano tuguma turi ko contact tuguma turi mu mugwi umwe na beef nimwe dufitaniye na Gusto ahubwo gusaba ibiyandikira ivyabo ariko gushika urukundo turacari rumwe yahereje tumirira abantu ku munsi wa gatanu muri Arena yaronse deal hamwe na Trupa Magaba ni Urusama Vibes izoba ku munsi wa gatanu Melanin Boy azoba ahari nk'umutumira teramisha abantu ku nshuro ya mbere indirimbo Mologo performance idasanzwe kabisa muzoze muri benshi turyoherwe dutagate na Urusama Vibes na Trupa Magaba yes nuko bimeze